Imiteguro yo guhimbaza imyaka 61 kuva Burundi bwikukira irabandanya mu gisagara ca Bujumbura. Imboneshakure yanyu ya BTV yishikiye kwibarabara ryitiriwe kwikukira, aho kanatsinda ivyo birori bihora bibera. Twasanze hariko harubakwa ubwugamo bw'iteka, bariko barashiraho intebe, ahandi baguma bagerageza kuhashariza kugira umunsi w'urubanza hazogere hamaze gusa neza. Hagati aho iryo barabara ryitiriwe kwikukira hamwe no kwibarabara ryitiriwe Iprona, iyo hageze kino gihe hama hibonekeza abasirikare hamwe n'abapolisi bariko bitegurira defile y'agakura, abandi nabo bakaba bari mu mimenyerezo yo gukoroka n'indege canke n'amamodoka y'igisirikare. Ariko siko vyari bimeze, kuko amabarabara yari yuguruye, aho uruja n'uruza rwariko ruragenda nk'uko bisanzwe. Ikindi cibonekeje nuko amabarabara atariko arasigwa amabara yera n'ayirabura nk'uko vyahora mu myaka iheze. Aho twaciye nko kuri Boulevard de l'Independance hamwe no kuri Boulevard de l'Iprona, nta bakozi basiga amabarabara twigeze tuhasanga. Uciye ku kibanza citiriwe ukwikukira hoho uhasanga umugwi w'abakenyezi bariko barakora isuku indani. Bibonekeza neza ko bariko bitegurira urwo rubanza rudasanzwe. Bamwe mu bo twaganiriye mu begereye ugutunganya ibirori vyo kuwa mbere mu Kakaro bamenyesha yuko ibirori nyamukuru vyoba bizobera mu ntara ya Gitega, aho ari umugwa mukuru wa politike w'Uburundi. Mumenya ko umunsi mukuru w'isabukuru y'imyaka 61 uzohimbazwa mu gihugu cose kw'igenekerezo rya mbere mu Kakaro, akazoba ari ku munsi wa gatandatu.